urakoze cyane semerera d'abord ngomba kubanza kukuramutsa kuko ibyo upubliye kuri YouTube ndabikurikirana cyane icyo wapubliye ubwa nyuma icyo heruka sinzi ko ari cya nyuma mugabo hari icyo wavuze uri kuravuga abantu bitwa ngo ba super tutsi waranavuze neza ko atari ubivuze tu as cité, tu as même mis un extrait uracishamwo Dr Emmanuel uracishamwo witwa Timba wewe ntiwari unabazi washishijwe amajwi gusa ngira ngo cyangwa ushobora kubazi sindabizi mugabo ikibazo watubajije no munsi kirakomeye cyane ngo kuki politique vyabananiye kuja hamwe. En fait, la réponse est assez simple. Muri politique abantu bafite ivyiyumviro bitandukanye. Alors, jewe manumva ikintu sinzi ko ari uguruye micro canke ari kwera uri kukoresha ama platform atandukanye. Kumbure demokrate no undi muntu afise demokrate kubora ukimyutinga naza ko ari umuntu wundi niwe wenyene umengo ubona haye micro demokrate akwimyutinga ya na Andris kumbure urashaka kubanza kugara micro zose arimo gasubire kugurura. Okay, komeza twumve. Ariko nibaza ko biva kuko uri gukoresha ama platform menshi navyo ntaca ariko nacyo byije ndashaka kuguma mvuga kwa kiranso. Komera turakumva numva nako ndavuga rero nigenda gukurikirana kuvyo uvuga kandi kuvyo uvuga byinshi ndabikurikira nkabyumva ariko ibyo la dernière fois ibyo nabonye wavuze uti hari abantu bazana ibintu by'ubwoko. Jewe nk'umuntu ari muri AC Genocide Canada nagenda kubwira ikintu kimwe. Turi abantu tuvuga tuti abatutsi bakorewe ihonyabwoko dukeneye ubutungane ababikoze bahanwe ababikorewe baronke de réparation. Nta muntu arigera avuga ngo umuhutu akwiye kwigizwayo cyangwa umuhutu akwiye kumererwa nabi cyangwa umuhutu akwiye kuba whatsoever. Okay. Ibyo ça c'est en fait. Rero mugabo igituma abapoliticiens bataje hamwe ni iki? Je nibaza ko bakibajije ukizi nuko abapoliticiens la politique étant ce qu'elle est umupoliticien wese aba afise un intérêt imuraba. Bata yuko nk'uno munsi uharura hari imigambwe ngahe mu Burundi ubu nyene tuvuga je ndi hanze uri hanze mugabo uharura hari imigambwe ngahe mu Burundi ubu nyengera yo bicikijana kubwa 30 na komeza hari igihe yari 40 ubu aho tuvugana sindi siri ko tobishikijana birashoboka mugabo ntaco ni nkuko twavuga ko muri Kongo hari amajana 9 na urumva ni nkuko twavuga ko muri Afrique du Sud hari amajana 5 urabyumva kumva me ingorane dufise mu Burundi gituma abapoliticiens mu Burundi ahantu hari abantu miliyoni 12 l'équivalent de la population ya Kinshasa harimo imigambwe 40 nk'uko wari wivuze canke 50 canke 60 ni kubera iki? Ni kubera umugambwe wabaye business. Ni kubera iki mu bantu bari mu buhungiro hasigaye ama organisation nk'ijana cyajana 200. Ni kubera iki? C'est un business. Nuvuga ngo ibiri ndani n'ibiri hanze vyose birasa bose barondera icyo babikuramo. N'ibiroberi c'est la même chose. Uno munsi bakubwira ko ari ibiroberi bingahe uvuganye seno kuvuganye n'aba cyane n'abariya bakubwira ngo ndafise ikiroberi vyose ni business. Amagorwa y'abarundi yahindutse urudandaza.
hari abantu bakubwira bamwe mbona bari ngaha bakubwira ngo turiko turakwita ngo turaje ngo mukanya bamwe bari kuza le 15 atweta ngo gutera Burundi ngo gufata Burundi batatubwira le 15 juillet 2026 bazotubwira le 15 juillet 2027 haguye imvura le 15 muri 2028 nzoba ndahari mugabo abantu bafashe le malheur des Burundais bagira en business. C'est ça notre problème. OK. Ndabahe no muri 2028 no muri 2029 abantu bazana ama GoFundMe ku ma réseaux sociaux ndabibutse sinzi semerera ko uvyibuka ya une année ou deux wibuke ko hari umuntu yaje hano ku ma réseaux sociaux aravuga yuko atanga amakuru umuntu witwa King Umurundi aza ari un individu azana GoFundMe de la même façon mu nyuma cyahinduka ya King Umurundi cihinduka ngo finalement c'est un média yatanguye ari umuntu ikihera ya King Umurundi ibaye un média rero twe turafise ingorane yuko bavuga hari na space nk'iyo uri kuragira iza kuba uno munsi cyangwa izobejo ngo yuko uvuga ngo urabona ngo abantu ngo baba diaspora ndori ikimba ngo bakwiye kuvugana ngwene ngo bohora Burundi ndori ikimba yeah tukaguma kuri generalite tutashizemo amazina y'abantu tukaguma no kuri sije mvuze amedia mbangiye ku bantu nshaka kuvuga ntuzeye niba uri ushaka gusigura ko ari abantu babigize business ushaka kura nk'urugero rushika 100 ni nk'wavuze kuri corruption ushaka kirenga ufashe sujimwe ngeze kuri nko kuri butatu ibyo nasinza kurishika reka tugeze kuri ubwo nene ushaka nko kuri 10 reka tugeze kuri ubwo butatu sava urakoze okay yeah mugabo ntaco ico ndiko ndakubwira ni iki hariho abantu bamaze gutahura ko abarundi bari tellement désespérés yuko kubabwira ngo kora mu mufuko mutanga amahera mucamukira hari abantu bamaze gutahura ko c'est un business rero bazoguma ni ibyo ndakubwiye base ibyo navuze sinsubire kubivuga hari abantu baca mu nzira zitandukanye babwira abarundi ngo kora mu mufuko naho bababwira ngo hariho banaka barabikora bamwe ko atamazina mvuga mugabo nk'ubu narabonye dans un groupe ya WhatsApp jewe ndimo mbona umuntu azanyemwo ikintu cya GoFundMe we uwo muntu nzi ko aronka de financement zitari munsi ya 500,000 euros ku mwaka ariko nanifuje ko uburora kumbura wageze ubwo niba atayindi kindi wongera kusivye ko harimo abo bantu bariko bakora business uburoro naheje icyo ndiko ndavuga rero nyakubwira Imana semerera host we space rikwiraba icyo ndiko ndavuga ni iki nuko le problème dufise kugira nishure ko ikibazo wa Juriti kuki aba politique byabananiye kuja hamwe nuko aba politique uhere muri 2010 uhereje muri 2005 yari Arusha 2010 uje muri 2015 ibyagenze nabi nuko abantu baje hamwe ataco basangiye en realite nuko ko Gwasa yaje hamwe na Sinduhije akaja hamwe na Iprona akaja hamwe n'ibi ataco basangiye en realite nukuvuga ko le problème réel bijya bavuze wise ngo abavuze ngo super tutsi na super tutsi ba super tutsi yoshobora kubaho lorsque ça implique un fra tutsi nta tutsi wo hejuru n'uwo hasi ahari nta hutu wo hejuru n'uwo hasi ahari hakwiye kubaho abarundi
mugabo abarundi babaho ata kintu c'ubwoko na kimwe giharuwe, ata kintu c'intara na kimwe giharuwe. Uravyumva? Mugabo kugira bibeho ivyo dutangura kwibaza ngo kubera ko uno munsi dufise de quota ethnique muri constitution yacu vyagiyeho kubera iki? Ninde yabishizeho? Ni bande babivuganye kugira ngo dushikaho tugira constitution ivuga ivyo bintu? Abo bantu mubagiye kubinegosia Arusha, harimo abantu no munsi baza kutubwira ngo ubwoko n'ubwomekerano barimwo mu babinegosia ayo makota ethnique ari muri constitution uno munsi. Rero icyo kuri no kuvuga iki, le problème y'ubwoko i Burundi irahari, mugabo irashobora gutora ikibazo. Mugabo yotora ikibazo gute? Turonse abantu bashobora kuvyafronta, jewe na wewe n'abari ngaha muri space, tukavuga tuti iyo ngorane irahari, reka twicarane tuyivugane ihave une fois pour toutes. By'ukuri ntituvugane ngo umuhutu azoronka ikibanza kubera ari umuhutu, umututsi azoronka ikibanza kubera ari umututsi. Tuvugane ngo dushireho encadre y'amategeko, encadre sociétale ituma habaho ngo umuntu naronka ikibanza kubera ubwoko, aronka ikibanza kubera abikwiye. Ivyo rero kugira tubishikeko nuko tubanza abo bantu bagiye muri ivyo bintu vy'ubwicanyi bifatiye ku bwoko babanza guhanwa. Abambere ni CNDD-FDD ko barabikoze pendant 10 ans imbere yuko bashika ku butegetsi. Abandi babikoze avant, baba Abahutu baba Abatutsi bose bahanwe, mugabo atapansha ihaba. Mugabo abantu babanze bahanwe, nta bintu vyo kugwana ngo urumva ngo turi kumwe ngo Abahutu n'Abatutsi turakundana ngo extraordinaire ngo turabantu ngo bubumwe. Ni ukuvuga ngo hari abantu bakoze ibintu kandi bazwi twese tuzi, ni babanze bahanwe baba Abahutu baba Abatutsi, hanyuma twubaka igihugu turi bamwe. Nawe uzogaruka mu nyuma kuvuga ngo rega mwebwe mwaratwishe cyangwa mwemwe mwaratwishe, no, hazovugwa ngo abishe barahanywe, ntawe ushakiriza ikintu uwundi. Murakoze. Okay, urakoze numva ko dusa n'abahuje usije cha super tusi yo video nakoze long time ago, wenda rikima ntabwo nkurikirana wenda nkurikirana genda kuri YouTube semerera urabaho tugeze utwaravanshije. Hanyuma ico cha business nivyo navuze ko navuze muri make inda ubukunzi bw'inda kwikunda ibintu nk'ivyo bice bijamwe n'ivyo byatoza amafaranga y'abakora ibintu mugabo batakora politique. Iyi tariki ya 15 juillet 15 juillet haguye imvura nyinshi kumure iryo sango bararisivye donc warabarit baza gutuma undi munsi basubire gutegura urwo rubanza. Okay, yari joke akaje yo babikuru. Hanyuma ivyo butungane jewe ubutungane bukunda umuntu yakoze icyaha agomba kugihanirwa. Ivyo sandute umuntu wese yakoze icyaha je kunda vyumva no kumuntu akora icyaha yaza kugihanirwa. La question est ninda zo muhana entre kuronka leta y'ubutungane, leta n'etat de droit no guhana ivyaha hazotangura ikije mu ntazotangura iyo leta kuko leta niyo agomba guhana abo bantu. Mu gihe tutayifise nitwizere ngo donc iyo leta niyo pereroki nabwo ubutungane bwo buzoza imbere iyo leta. Urazi gasemerera icyo kibazo uri kuravuga ivyo bose barabitinya kubivuga vy'ukuri. Ndokema reka neza yejo yavuze ati ibuye ahantu hamanuka urirekuye ata urihagaritse ntigihagarika. Ya ariko reka duhijamba abandi nabwira na kurizima gusa. Twese nk'abarundi turazira solution iyo ariyo, mugabo nitwemere abayitirira ataco bariko barakora. Alright. Bo ukivuga yo cyane nakumvisemo n'ikintu cya sincerité ico kumba naco sinakivuze. Abarundi turafite ikintu cyo kutwa sincere, akabwira iki ku mutima hari ikindi. Ico naco ni ingorane imwe mu bituma abarundi badakorana kuko umuntu uzi ko atari sincere ntushobora gukorana cyane no mukoranye aca aguhemukira akugambanira kudisappointinga plus tard ugacugira ubwoba gushaka kwa nundi murundi kubera uvuga ngo igituma gukora mu jisho kabiri. Je numva ari ico umuntu yogarukizaho hanyuma tugaha ijambo abandi bantu demokrate urubugane rwawe.